yo umwuga nakuze mbona bakora hanyuma nanje ndawisangamwo baranyiza ndatangura gushona gusa sinibuka kuko narigeze kubitangura ndi umwana muto mfise nk'imyaka 15 sinibuka umwaka ariko mvaho ndabiheba nkora ibindi nja kwiga ibintu vya masoneri n'ibindi ubundi buzi nyene busanzwe ariko nongera ndabivamwo subira kugarukamwo umwuga nyene wiwanje mbo umwuga w'ushona ukuntu utanga umuntu nuko umuntu akora buryo bubaye banyene umuntu aronka amahera yo gufungura nakaronka nayo kwikenura bukebuke nibwo buryo numva bumvikana umwuga ushobora gutunga umuntu babantu bafise bya byumviro no kwita byo hasi bavuga yuko mu Burundi atabuzi buhari nike kintu bobabwira ico nababwira nuko kuko benshi igituma babivuga uko benshi kumbura urabona ko ugaruka gubu kwisunga cyane cyane amashuri yabonye agiye mu ishuri acabona iryo shuri umenga nibwo buzima ronse nibwo buzima amaze guheza ntashake gukora ntashake gukora akacaguma inyumba sinzi urumva ubu unye biga indimi ibintu bitandukanye mu bisanzwe akacabona umenga yohagarara kuri bimwe yigira ibi rero twebwe baca bagomba kubisuzugura mugabo akanakazi gakomeye vraiment akanakazi kandi kare mu buryo butaboneka Yes, hello everybody. Erekana gwenda kuramutsa anizera ko umeze neza. Yes, kurankurikirana uri mu gisagara ca Bujumbura, acanke we kurankurikirana uri hanze y'igisagara ca Bujumbura. Yes, reka nizere ko umeze neza kabisa. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi twera tugushikiriza, ukora ama partage n'ama commentaire kugira ngo ibintu byinshi ibigende ku murongo. Je uri kurumva ngaha kuri micro Showboy Radio Promoter. Yes, ikiganiro ni kukivi, ni ikiganiro aho dusanga abene gihugu kukivi kugira ngo tuyage nabo utumenye mbega babayeho gute, mbega ubuzi bakora burabatunze, babayeho gute. Hari abantu bakengera umwuga bakavuga yuko mu Burundi atabuzi buhari, ubuzi bwaheze, ariko rero ubuzi ni bwinshi nk'ibisanzwe. Ubona ko twamusanze ku TV, ubona ko ari karashona impuzu, ubona ko ibintu bimeze neza. Dushaka tuyage nawe amajambo rimwe cyangwa abiri kugira tumenye mbega umwuga wo gushona urashobora gutunga umuntu bimeze gute. Muzee ni sawa? Ni sawa. Amakuru meza kabisa. Turabona tugusanze ku mwuga uri kurakora kurashona, ariko mbere ko dutangura kubaza ibibazo turashaka kubaze bakwita gute kwanza? Je nitwa Nzeyimana Daniel. Nzeyimana Daniel, usanzwe ukora umwuga wo gushona gusa cyangwa yaratonde ukora apa? Hari ibindi bintu nkora ndi umwubatsi ariko tugusanze uri kurashona. Turashaka kwanza tubwire mbega eske umwuga wo gushona n'umwuga umeze gute, urashobora kugutunga bimeze gute? Mbo umwuga wo gushona ni umwuga mwiza cyane ko je nabandaye mu mazi nk'imyaka ishika nka 10 hafi n'itanu ndiko ndashona. Umwuga wo gushona ibisanzwe ufashe neza ukaha umwanya uratunga umuryango. Uvuze yuko umaze imyaka 15 uri kurashona, watanguye gushona ryari, byaje gute kugira ngo wumve yuko utangura gushona? Mbo ko byaje jewe nkomoka mu muryango ariko kari uwo mwuga bakora. Ni kuvuga umuryango wabasanzwe bashona? Yego. Mbo umuryango niwo mwuga dukora, niwo mwuga nakuze mbona bakora hanyuma nanje ndawisangamwo baranyiza ndatangura gushona gusa sinibuka kuko narigeze kubitangura ndi umwana muto mfise nk'imyaka 15 sinibuka umwaka ariko mvaho ndabiheba nkora ibindi nja kwiga ibintu vya masoneri n'ibindi ubundi buzi nyene busanzwe ariko nongera ndabivamwo subira kugarukamwo umwuga nyene wiwanje. Ni kihe kintu cyari cyatumye uheba umwuga wo gushona kandi wumva yuko ari akumuryango? Mbo icari cyatumye ndawuheba nuko mico gihe nawukora nabona umenga ntibifashe habari bwabone iyo bitane. Yego cambanza ndabireka muga mu nyuma nongera ndiyumvira ndavuga ati ubu mwuga reka ndawubandanya casubira mu byo gushona rero kabisa. Ndibaza mwavyumvise yuko byabaye ngombwa ko awuhagarika bivanye no ko atabona iyo bija niyo biva, ariko amaze guhagarika akazi arabona ati harihenze aragaruka gukora. Umaze kugaruka gukora umwuga wo gushona ho waciye ubona iyo bija niyo biva? Yego cyane. Umwuga wo gushona rero ushobora gutunga umuntu gute? Kuko hari abantu benshi mu Burundi basuzugura ubuzi ngo ntabuzi buhari. Umwuga wo gushona ushobora gutunga umuntu?
mbo umwuga wo gushona ukuntu utunga umuntu nuko umuntu akora uburyo bubaye nyine umuntu aronka amahera yo gufungura umuntu akaronka nayo kwikenura buke buke nibwo buryo numva bumvikana umwuga ushobora gutunga umuntu